Ndabaramukije abakunzi ba Dufacom TV, nizere ko muguwe neza. Kuri micro muri kumwe na Shamisa Kimana wo muri Dufacom TV. Uyu munsi akaba yabazaniye umushitsi adasanzwe. Nagira ndabasabe abitondore. Murakoze cyane kuduha kaze. Muravugana Nduwayezu Jean Claude, abanywanyi mutwumvira. Nkaba sanzwe ndi ngaha muri studio ya Dufacom TV nk'umutumire. Kandi nyaza ko ibyo nza gukora neza kubimbaza. Mwakoze cyane kutwitaba. Nego mwakoze cyane. Nagira ntangure kubabaza ikibazo cyane cya mbere. Ku batazi Nduwayezu Jean Claude twovuga ko ari nde? Ku batanzi rero birangora kenshi kwivuga mugabo ku batanzi Nduwayezu Jean Claude ari ngaha ni umuganga mu buzima bwa misi yose muri imagerie médicale et médecine nucléaire, ni ukuvuga n'ibintu bya radiologie. Radiologie rero ni ubuhinga bwo kumenya indwara umuntu arwaye, ariko mfite mu buvuzi hariho kuvura, hariho abaganga bavura bakamenya bati none uwo muntu bigenda gute, bakandika iyo miti bakagira gute. Mugabo ari nk'umuntu yavunitse akarorero cyangwa umuntu arwaye ashobora kuba akorora, mugabo uko gukorora mukakinira kumenya icyo byavuye ko niho aramahaha arwaye, niho ari ikindi kibazo cyangwa yavunitse, mbega biba yavunitse igufa biba yagize gute. Muri icyo gihe hariho bakenera icyo bita diagnostic, rero ukamenya impamvu, bakadiagnostic impamvu y'icyo kintu, impamvu y'icyo kibazo, baca bitwa rero abaradiologue bakabafasha bakoresheje ubwo buhinga bw'ibyuma bimurika umuntu, bikoresha ubuhinga bwa rayon X. Ayo ma rayon X agaca atuma umuntu babona indwara, babona icyo yabaye, babona akabazo kabaye. Ni ibyo hariho rero kubipima, hariho no kubyenterpreta, kumenya bimeze ukuntu kuri nduwo. Ariko nka kwa kundi umukuru w'igihugu yama atubwira n'icyubahiro, ntasiba kutubwira ko abantu boraba nimba uri umudeje kanaka, nimba uri ukora ibiki, nimba wize ibi. Kuko hari abantu bize bafise amadiplome, ayo madiplome rero bakaba bayajyanye kuyarindiriza leta, ngo leta nitama akazi ntacyo nzokora, leta nitagira gute ntacyo nzokora. Jewe kubera kuko ibyo byigwa nagiye kubinonosora mu gihugu cyo mu Bushinwa, nkabanza nkabona ukuntu abo Bashinwa baba bakora no mwijoro bagakora, kandi si ngombwa ngo akore muri iyo domaine y'ibyo yizemo, abafise umwete wo gushaka kugera kure. Iyo rero ukeneye kugera kure, hari umuntu yavuze ngo uwuzi icyo ashaka ntapfa icyo atoye. Iyo ugomba kugera kure uguma urondera ukuntu kwavansa ukegera imbere, kandi muri domaine ubona zogufasha. Niyo mpamvu naho ndi uwo muganga mbona hari ibintu byinshi abarundi bakeneye mwa kino gihe, ko tugeze mu buhinga bwa internet, ubuhinga bukomeye bw'amarecherche atandukanye. En plus niyo uri kuriga ugira recherche, muri izo recherche uba nabaye familiarize na internet, ndabona ibikenewe, ndabona ibigezeho mwa kino gihe. Niyo mpamvu Nduwayezu Jean Claude w'umuganga ariko yatanguje company twitwa Dufacom company, rero kugira ngo nayo nayibere umuyobozi, ariko nkorane n'abandi ushobore guha urwaruka rutandukanye akazi, n'abandi barundi tubafashe kubakorera. Kandi ku by'akazi byo turabandanye, turakomeje. Iyo ugitangura utangura n'abakuze abana bariya, mugabo company yacu twizeye ko izogenda neza. Nduwayezu Jean Claude rero n'uyo ndi Umurundi, kandi ndakunda Uburundi bwacu mu buryo butangaje. Rero muri icyo gihe nyaza ko nzi gufasha n'abarundi, dufashanye nabo, ndi nk'uyo mu bisanzwe. Hanyuma nkaba ndi n'umukristo, nsenga Imana, nasengewe nk'umukozi w'Imana mu ishengero rya Guérison des âmes, ubu nsengera muri paruwasi ya Nyakabiga. Nyaza ko ubuzima busanzwe ni nk'ibyo. Murakoze cyane.
none ni kuki mwahisemo gufata umwanya munini gukora iyo kampani kandi twumva ko ari umuganga? Okay, rero muri rusange icyo ntushobora kuvuga nibyo ndi umuganga kandi n'ubu ndacyari umuganga. N'ubu kuko ubundi kuba umuvuzi ni umuhamagaro. Ni umuhamagaro wiyumvamo kuko umuntu yamye aratubwira hari abantu benshi bajya mu bintu byo twita amagara y'abantu bakagenda kubera bumvise ngo mu baganga wabahenguku cyangwa umuganga muri sosiyete ndundi bamwubaha uku ibintu nk'ibyo. Mugabo jewe si iyo mpamvu, kuva kera nani ndoto ndibuka no muri primaire hari umwarimu yigeze kumbaza ngo atubaza twese mu mwaka umwe muzobiki cyangwa ndamubwira ngenzo umuganga kubera ko numva umenga ndafise ikintu cyo gushaka kubabara amagara y'abantu. Rero kuba umuganga byo bindi nko mu maraso, kuba nuvura abantu indi mu maraso, ibyo ndumva ko ari umuhamagaro wanje, nabigiyemo ndabikunda, numva ko ari byo sinabihebye kandi bizoba birabandanya. Wanashaka mu migambi dufise nkandufa ko mu company harimo n'igice na departement tuzoisabira uruhushya kandi turanashaka kurusaba kugira ngo ni n'ubwo buvuzi bubemwo muri company indani. Ariko kandi ndacyari umuganga. Mugabo muti none kubera iki warondeye ibintu by'ibisata bitandukanye n'ubuganga? Mu by'ukuri ngo muraza kumbaza ikibazo cy'ibyo dukora muri company, sinzi ibibazo n'umunyamakuru aba yateguye, ariko nararavye muri iyi sosiyete turimo. Ese abarundi ibintu bakeneye ni ibinize byonyene? Malgré ko ndabikunda, nta bindi bintu abarundi baba bakeneye kandi bifise ama innovation atandukanye kandi byo bafasha abo barundi. Ni muri iyo ntumbero kandi sinumuhamagaro ujye ubunyene kuko iyi company ni umuhamagaro. Noshinga nayo ku bantu benshi nkavuga nti mbega biri gute, mbega byaje gute, si ikintu byagiturumbuka bije ngo ndarosa amafaranga reka ntangure company. Ni ibintu byasengewe, ni ibintu nabigambiriye mu Kinyarwanda niko bavuga mu kugambirira cyangwa se nabiteguye kuva mu 2016 nkimara amashuri ya mbere mu rwego rwa mbere. Mugabo icyo gihe ntabwo nabona narabona ikintu nokora kigafasha abarundi. Rero Imana ishimwe ko muri 2020 Imana ishoboje ko uwo mugambi nari narasengeye, nari nafashe umwanya munini uko wobaho gafasha abarundi ndawushitseho. Rero naho ndi umuganga, ubuganga sinaparitse, ndabandanya mu bwo buganga. Mugabo kandi bukarenza kuko turajya kuvura. Ni nkuko umuntu yovuga ngo ndi umukozi w'Imana ngo gusa ngo ngo birahagije, hanyuma kandi ugaca wibagira yuko bice bikenera gufungura, bikenera ko wiyambika ukambika umuryango n'abandi. Rero muri ico gihe ubutayi mu mbere ari na bya bindi by'abantu ari abasegerereza kwakorera Imana. Rero byiza araba abafise umuhamagaro wo gukorera Imana bagatungwa n'ibyo, hari n'abafise umuhamagaro wo gukorera Imana bakarondera n'imiryango bagafasha n'igihugu. Ni muri iyo ntumbero niyumvirisemo kandi ikindi nacyo no kwishura nuko muri ubu buganga jewe apene noronka akazi. Mugabo ntarugurura icyo nka societe ishobore nanjye kuba n'ushobora gutanga akazi. Ntabwo noja nanjye ko nukorera leta, nukorera no mu privé, mugabo nanjye sinshobora kuronka uwo nkoresha canke nshobora gufasha mu buzima kwiteza imbere mu gihe nanjye ata societe n'umwe. Jewe ndi mu entrepreneur, ndi umuntu muri jewe numva nofata risk, ariko iyo risk kanshikana ku gufasha abandi. Niyo ntumbero. Ni byiza cyane yumviye neza. Yego. Turumva ko wuguruye company. None ku bantu batazi Dufacom company mubabwira iki? Rero Dufacom company rero ni societe yagutse. Yego. Dufacom company mu majambo yose ni Nduwayezu Families Company. Muri mu mfunyapfunyo ikiba Dufacom. Nkuko nabwiye ko ari Dufacom, kuba Dufacom ngo ni umuhamagaro kandi ufise intumbero, inzozi. Watanguye kuba inzozi, akantu nkunda kuvuga ngo dreams isn't what you see in sleep,
cyane dreams aren't what you see in sleep but what doesn't let you sleep. Bisigura ngo indoto si ikintu ubonye mu ndoto uryamye, ahubwo indoto ni ikintu gituma udasinzira kubera icyo kintu, ukaba ufise umugambi na papasi y'ahantu ugomba kugera ntibikakuza amahoro. Izo nizo ndoto nabana kwaba ngo indoto zanje nizo gushika jere indoto zanje na Ndufacom company nizo kuzogera kure ku rugezo rwo ibujumbura. Ndufacom company iserva bose bashoboka mu bintu bitandukanye, turenge ibujumbura tuje mu ntara zitandukanye z'igihugu, turenge intara twinjire mu makomine, tuvenga makomine twinjire mu makorine. Donc Burundi tuburangiye tutangure tujabuke n'amahanga, kuko ivyo dukora birengeye ku byo kwitwa ngaha mu Burundi bikagera ahandi kure. Ati kubera iki Ndufacom rero nk'ugwaruka turipfuza gukora ku buryo n'urundi gwaruka rubona ko bishoboka ko umuntu yo kwitunganyiriza imigambi yiwe kandi bikagenda neza bikava mu musaruro. Reka ngire ko mvugana icyo kibazo tarakimbaza sinari Ndufacom company cyiza hari umuhinga duheruka kuvugana yize iby'imibereho n'inyifato y'abana mu Faransa, aratubwira ati mubavyeyi mwirinde abana ntimugume mubahatira kuguma ku mateleviziyo, ati kuko bijya yadusigura ibintu byinshi. Abakeneye icyo kiganiro baza kukira kuri Ndufacom TV bazokibona ikiganiro n'umuhinga w'umupsikologe ahanura abavyeyi cyane cyane muri iki gihe turi muri rentrée scolaire y'abana. Rero abana kubera ko naho biruko bategezwa kumenya ubuhinga bwa none, twagize gutya rero Ndufacom company tufata imigambi dufite imigambi 13. Muri iyo migambi 13 umugambi wa mbere ni wo gukora media ya Ndufacom yita Ndufacom TV. Iyi Ndufacom TV nayo tuko turavuganira ko tugomba gukora ibiganiro byemeza abantu gukora. Muri iki kiganiro murabona ko ni ikiganiro gira icyo ukora wubahwe. Ni ukuvuga kugira icyo ukora wubahwe, ni ukuvuga tugomba ko umurundi wese amenya yuko niyakora azokubahwa, yubahigwe ibikorwa akora, apana kubahirwa amajambo. Hari abantu bashaka gutera ubwoba abantu bababwira amajambo ngo urumva ngenda ukomerera mu bikorwa. Nk'akarorero nk'ubuziranotse ntawe utamuzi kubera kuko bazi ko ari umugwiza atunga, hari imigambi ya ziranotse ihari. Rero kuba ziranotse tubonye ziranotse twumva iza fomi, twumva iza banki za BCAB, twumva ibintu yakoze. Rero umuntu bamwubahira icyo akora, cyo gitwa tugatigira icyo ukora ubaho. Bishobora kujya ku marigara akavuze nyene icyubahiro, bishobora kuguma ku marigara uri umuntu w'umugabo hama muzoronke icyo bakubahira. Umukuru w'igihugu kuva ari kari yamamaza gushikana n'iki gihe aguma avuga ngo ndakeneye ko umurundi wese umunwa wose urya uronka ivyo kurya, kandi ko umugabo atabura n'ibihumbi 10 mu mfuko. Ibyo bihumbi 10 niwo bironka wirirwa wicaye, irifo kugira icyo ukora. Rero iyi televiziyo twagize media kugira ngo tukangurira abajene n'abandi bakuze yuko umuntu atagira icyo akora. N'ibiganiro byinshi kuri televiziyo tuzogira ibiganiro mayinisha shika 10. Mugabo ibyo byose ni kugira dufasha abarundi barabe ibyo biganiro, bumve inyigisho, yaba batumire yaba baki, bumve inyigisho zikomeye, bumve aho bagomba kugera, bumve donc kugira ngo abantu bose bamenye icyo gukora n'iki hakenewe iki. Harimo nk'ibyo biganiro nivuga butumwa, nambwiye ko ndi umukozi w'Imana, ni ukuvuga ngo dushobora kureka kuvuga ubutumwa bwiza. Mubwo butumwa bwiza mu biganiro bica ngaha buzofasha abantu, niyo ntumbero nyamukuru, kandi azovamo n'amapublicité. Ibyo dukora bisakare, twaravuze tuti reka dushinge media yitwa Ndufacom TV. Umugambi wa mbere umugambi bita media harimo Ndufacom TV, si Ndufacom gusa, hakabamo n'umugambi wa kabiri. Umugambi wa kabiri ntushobora kuvuga ni umugambi wa production. Ni kuvuga iyo mugize studio nk'uko tuyifise harakenerwa birajyana na production. Rero turagira aba producer babizi. Twumvise production nuko twumva yuko bashobora gutreta ama clip video, nyambara abaririmbyi, nyambara abakinyi bibi na biriya, nyambara ama documentaire akenewe. Dufise abahinga babishoboye bakabimonta neza. Donc umugambi wa kabiri witwa production. Sinogureka kubabwira ko muri cya kiri cya media rero dufisemo televiziyo, mugabo si cyo cya televiziyo gusa.
barundi kazi namwe banywanyi bandufacom TV muri kumadukurikirana mwese muri kumadukurikira muga murakeneye iterambere abantu benshi bibaza ko réseaux sociaux kuja kuri Facebook kuja kuri Instagram kuja kuri YouTube kuja kuri Twitter n'ahandi atamumaro bifise muga mu bindi bihugu byo baramaze gutahura yuko kuja kuri ibyo bintu byose wowe byatse umusaruro ko za YouTube za Instagram zande izo social media zose zirahemba kuba zihemba rero abantu benshi abarundi bagura amamega bakayapfusha ubusa twebwe nababwiye ni muri bya bintu bya innovation yaho ikirere kigeze tuba dukeneye guteza imbere abantu nayo kumbero twebwe ari ama media y'abaza YouTube abanyamerika bazishinze zigomba kutubyara umusaruro byakunda tukagira gutya rero hari amakondisiyo y'abasabwa za YouTube kugira umu partenaire wa YouTube ikufate nk'umukozi wa iguhembe ikugire gute ukuvuga ufise channel yawe turagufasha kuzikreya izo channel hama turagufasha kuziduza mu ndwi imwe cyangwa zibiri ubushobora kuba ufise bababona igihumbi basabwa ukaba ufise bya bihumbi 4 by'amasaha bisaba ko YouTube baba bagukurikiranye ivyo twe turafise partenariat dukorana nabo banyamerika tugashobora kwiduza hama byaduga wowe tugusaba ro amafaranga makenya tubahana twebwe namwe n'abantu bakarenza ko dukenya kuri company mugabo ibiciro bitavuna ugasanga ibintu bimeze neza rero mu migambi twiyemeje bya bindi bya media dutegerezwa gufasha abarundi bakamenya yuko izi mbuga boreka kuza bari dufoto boreka kuza baragira gute gusa bigahereraho bibatwara amamega ataco byinjiza rero kuko nko hakurya y'amazi bo usanga bafite ama platform ubona abantu bashobora kukuraba 1 million views 1 million views y'abantu baraba bikaba byinjye amahera kuri konti ugashobora kuyarotira hari ico rero umuntu ashobora kubaza ashobora kuza akatwitura tukabibafashamo ibyo nakazi burya sintago ukuntu umuntu aguma yicaye kandi ubuzi buhari creation zirahari kandi usanga barako barakuraba rero turagomba guteza imbere abanyempano aba bakomedi abandi abantu bose bakoresha imbuga bakatwitura natwe tukabafasha rero nagiye ku mugambi wa kabiri wa reproduction hariho umugambi wa gatatu muri cyo gisatanye numva kuduza imbuga navuze ntayivuze n'aba artiste turavuze igisata bita cinematography iki gisata cha cinematography nico gufasha turabona ko mu Burundi filme iri kiraza ku rundi rwego turakeneye kubatunganiza turafise abadirecteur bashobora gufasha abanyempano ko bo bikora neza bakabikora mu buryo buri professionnel buryo bumeze neza tukabereka ukuntu bagiye bafata ama image meza ya qualité ibintu nk'ibyo hanyuma kandi tukafasha no kuduza za mbuga zabo bikagenda neza ariko kandi muri cinema turafise na twebwe umugwi ukina ayo mafilm yigisha societe abantu benshi bibaza ko cinema ari ibintu escroc donc byo kubana na donc by'uburaya bikara abantu benshi bafise niyo connotation mugabivana sinimaribiye ko hariho n'abakina ama pornography ibintu by'ubusambanyi ibyo kuri Mfacom TV ibizopfa birenganyeko ibyo ntacyo twobya mugabo byigisha societe kuntu bobana kuntu societe yo kwiteza imbere jewe inspiration ya mbere nakuze nkunda niwe baba bikiganiro cyane indi twakuze twumva nindi kabiri kirahanura abantu bakumva yuko kabitse hari n'inkanuro rero tufatira kwiyo inspiration kugira ngo twigisha abarundi gukora bigenda gute mbere wanashaka n'ubu kuva kuri uwa gatandatu w'indwi dutanguye itariki ya mbere z'ukwezi kw'icumi hariho série nshasha muri kisata cha cinematography izorengana yitwa Ibenga series iyo Ibenga izo zirakurikirana buri munsi ni série zo zirakurikirana buri munsi kwa gatatu saa 4 abadukurikirana muzobe muri bavyumve bazobe bari hafi kugira ngo murabe muzobona difference mubone qualité ya image mubone son nziza tubazanye ibintu byiza cyane cyo ni gisata cya gatatu cha cinema hari gisata kigira kane cy'ama publicity twebwe turakeneye gukora publicity abantu nimba abarundi benshi bakora ibintu bimenyekana nuko bataza agaciro ka publicity nimba uzobona ahantu hose za Coca-Cola umva kaba bashushe henekene ibiki abo n'inzoga dukunda kuvuga ku bantu b'inganda z'inzoga bashiramo ubushobozi bwinshi muri publicity uyu ndashitemo ubushobozi muri publicity nta nahantu gera abantu bashobora kumenya ta publicity wakoze twero dufise publicity z'ubuhinga turafise abahinga bakina publicity muri iki gisata cya publicity
bashobora kupublia yaba ku masosiyete yaba ku bantu baba individuel, donc bakabibakorera neza. Iyo ni Dufacom company ije kugira ngo ifashe kwico kintu. Ikigira gatanu kazi abantu bakorera ama publicité kandi tuyakora neza. Abahinga barahari haba mu Cyongereza haba mu Gifaransa habaye aho tuba tubafise ibintu biragenda neza cyane kandi arabatangiye kubikora muzoza murababona. Dufacom company ni yicaye yaratanguye akazi. Hari n'ikindi gisata cya gatandatu tugize gutya tukabona turafise ibyuma byo gukora twaje tuvuga tuti reka dufate ko Dufacom company dushobora gukora amaseremoni atandukanye ama evenement namba yo bari leta dukenera namba yo umuntu dukenera ku manza zitandukanye ama mariage ama dot ama état civil ama anniversaire ari urubanza rw'inabi donc washikiwe ni no kugira tumuna kayitavye Imana mugabo turakeneye ko badukamera ivyo byose tubaduhari kandi ku giciro kitavuna. Twebwe turi babandi turi company mugana aho turi company turagomba kutavuna abarundi ko twaje gufasha sino tuba tuje kuba profit. Nibaze batwiture tubakorera imanza neza kandi atabujyange ntituri babandi bavuga ngo duhe déplacement ngo gushika. Dufacom company bayimenye ifise abahinga bambaye ama uniforme baje ku kazi kandi mu buryo bwiza batakugira ngo tugaburire batubwira ngo oya byose batwitunganije kandi tukabikora neza. Ibyuma byose ukenera ama drone ukenera ama appareil ameze gute byose uratubwira gusa tugira commande tukeneye gutyo tukavuga. Bakunda kutubaza ngo tarife ubundi tukutanga tarife tutazi umukiriya akeneye. Umukiriya abanza kutubwira icyo akeneye hanyuma natwe tukamutunganyiriza. Kaze rero tubakorera amamanza abanywanyi kumurigira icyo ukora ubahwe uno munsi muri Dufacom company bafite ibyo bakora kaze tubakorera. Hari umugambi w'indwi umugambi novuga ngo ni umugambi wa informatique. Informatique rigezwe naho mpamvu nababwiye ko twebwe tubazaniye ibintu bigezweho bidasigura yuko ari bya bintu tuvuga ngo twebwe ngo muri informatique ngo nibyo kudiyambira. No, turi muri informatique turi ko ducrea ama site. Ukeneye ama site web, ukeneye ama application atandukanye, ukeneye ko tugufasha mu kwiga imashini mu kwiga informatique de base canke yo kwameliora canke donc byose turafise ahantu abantu bashobora kwigira informatique kandi nabyo byo gufotora amamanza n'ibiki turashobora kwigisha photography na videography ukabimenya neza. Naho nyine uratwitura tukubwira ibiciro ka umunyeshuri wacu kandi n'ama stage professionnel ko bari babanyeshure bakeneye biki bashobora gutangura kuza kudusaba ibyo twubafasha byinshi kandi bohigira byinshi amamashini twatuya. Rero ibyama otokora ibintu bitandukanye muza mubona ngaha bakora bamanitse ku ma publicité ibindi byose ibyo turabikora neza tukabitunganya. Ntitwibagira ko twandika ku mipira ku mpuzu ku bikoresho byanyu icyo bita serigraphy. Ibyo byose nibaze batwitura ariko kandi duto twatundi bavuga ngo ni nka secretariat public donc ari ugushaka kwandikisha ku imprima fotora biki natwe tuba turi mu tuntu biri muri imprimerie mugana bige byo ku rwego hejuru nabyo nyine turabikora. Ama appareil yabishoboye arahari kaze tubatunganyiriza. Hari ikindi gisata navuga ngo ni gisata ngeze ku cy'icenda ngira ni gisata cy'ama consultance. Ama consultance rero ni bindi umuntu atwitura akeneye mu consultant. Hano turafise abahinga batandukanye yaba abigisha abarundi ku burimyi n'ubworozi. Niyo mpamvu navuze ngo twe twarondeye ibisata bishobora gufasha abantu bikabinjiriza bikabaha n'ubwenge bwabo bagomba gushika. Nimba ari abantu bakeneye ku by'uburimyi n'ubworozi, nimba ari abakeneye ku nyubako construction, nimba ari abakeneye abavuka ngaha Dufacom tuba dufise abajuriste tuba dufise abantu mu bisata nka byose dushobora kwigisha abantu bikagenda neza. Gisata c'icenda ni gisata novuga ngo birajyaniranye n'ibya competence tuca twigisha abantu ama formation atandukanye mu Cyongereza. Biratangaje kubona hari umurundi yaje kunyitura muri lisansiye mwakora ko twize muri system y'Igifaransa ugasanga Icyongereza kirabagora. Wibaze guserukira leta ukaja hanze ugasanga biriko bivugwa mu Cyongereza ukaguma wemera ngo yes ngo yes nibyo utumbiza. Wategerezwa kuserukira igihugu ukavuga ati mu Burundi tukeneye ibi na biriya
utabyumvise uguma muri Yesu akakubaza ati none urafungura Yesu ufungura iki Yesu no kame turakeneye kwigisha abantu icyongereza bakamenya umuco kuvuga ugashobora kwiexprima ukumva ukiexprima turafise rero abahinga bigejeje mu kwigisha abantu icyongereza level ya mbere harafise amamodile y'ibitabo basoma kandi ntitubazobavuna muze tubafashe hakabaho level ya kabiri hakabaho level ya gatatu no kuvuga kugira tubimenye uzokora ikibazo tubone isigazo cyo kugucekinga tumenye ngo mbega ushoboye iki oya ni ikibazo cyo kumenya ati ubu muntu kuba ibibazo tutanze tumuhera kuri base cyangwa twomushyira kuri niveau ya kabiri cyangwa twomushyira ku ya gatatu tuzotanga n'ama certificat bigende neza muri ico gisata nyine cyatubwira na traduction tugatraduiza kandi page ntituba tuvuna abandi baba bari hejuru twebwe turakorora kugira ngo dufashe turiko turafasha cyane gusumba ibindi hanyuma tukajyana interpretation nimba ari mu ishengero kanaka haje umwongereza ukabona pasiteri uyumvira ikirundi gusa turahari kugira ngo tugutunganize tugufashe abahinga barahari kandi babishoboye igisata c'icumi novuga ni igisata c'ama art donc guteza imbere ubuhinga mu buhinga dufite abartiste bashobora kukwandikira ku mpome hamwe umengo bacafye dufite abafotozi ariko dufite n'abafotoresha intoke namamunda kugira abantu rero uravye nk'umuhinga yanditse kuri paroisse ya Messe des Officiers alors paroisse ya catholique bise paroisse Saint Jean Paul de baragucapiye papa ya umenga arafotoye abantu benshi bashobora kwicisha bakabona abo bahinga tuba duhari yaba kwandika yaba amapano limine yaba kugira amadekoro gucapira ku mpome yaba donc kaze dufa comme company irashobora kubikora n'icyo gisata cyayo cya 10 hari gisata cya 11 ni gisata cya importation na exportation ni gisata dushobora kugira gutya tukavuga tuti ibintu biva hanze cyane mu Bushinwa kuko nabwiye ko ariho nize ndashobora gufise ukuntu tuvugana bagashobora kubikurungikira kandi amahera yawe ntazimire ikagenda neza importation tukazikora bikagenda neza yaba transfer ibintu nk'ibyo hari gisata cha 12 kijana nico cha importation n'ama fourniture y'ama matériel ari varié aya ma fourniture rero turashobora kugira gutya abantu tukabafurnisa ibintu nyamba ukeneye impapuro yamukeneye tuba duhari kandi mu buryo buri rapide nyaruka ikintu ukeneye ukatubwira commande tukayikuzanira ibintu bikagenda neza sibyo gusa muri iki gisata nyine cyo gufurnisa ibintu abari abantu bagije n'ibintu by'ubugeni numva ko tunabifotora turashobora kubifotora tukanakwambika amakanzu tuba tuyafise turabikora tukakudekura imiduga yawe neza kandi ukeneye n'umuduga muri location nabyo nyine tugakora mu yandi majambo nibatugirira icyizere tubatunganirize neza umugambi wa 13 rero wa nyuma ni umugambi wo utinjiza ariko winjiza ku mana umugambi wa nyuma kuko kenshi urumva ko dukora ibintu byinshi biza kurangirizwa n'umugambi wo gufasha abatishoboye twise ndufa comme support na evangelisation ni kuvuga turaraba gutya tukavuga ntitwofasha abantu bose kuko abatishoboye bari benshi je narabaye imfuvyi ndabona ukuntu imfuvyi zigogwa zimererwa nabi ndavuga nti sinokora ibintu biguzemo kuba nushobora gufasha imfuvyi cyangwa gufasha umuntu atishoboye muri bya bintu byose twakiye y'amafaranga yose twakiye turagira gutya tukavuga tureka natwe tubice dufashije arabafungwa arabagwaye arabiki ivyo tugiye kubitunganya vuba bitangure ko tubice dufashije kandi abo bantu tubabwire n'ubutumwa bwiza iyo ni dufa ko company banywaye mutwumvira journaliste wadutumiye mu kiganiro tugomba ko dufa ko mu Burundi wese ayimenya akamenya uko ibintu byose bitunganijwe maze akaza tukamutunganiriza yego ngira batwumvise ndumva ko atana hamwe mwigeze mureka gushiramo kaze mwese kandi muri sanze mukiriya n'umukwe yego mukiriya n'umukwe kabisa aho cagaruka kukubaza kandi ni yahe indoto yawe kuri Dufacom indoto yanjye ni uko nayivuze kandi ndayisubiremo ni yuko dufasha abarundi kuruta kubakenera inyungu icyambere dukeneye no gufasha kwa gufasha kuzotuzanira inyungu kuko burya ukoko gutanga nako ukoko kwakira uko utanga niko nawe uronka kandi ibintu bibaye mu inyungu z'Imana Imana yabibamo indoto zacu rero ni ugufasha nkuko gufasha tugatunganiza ama service meza nkifuza ko indoto yangerera kwa kundi hari ama service twituye abantu bagagenda bababaye
atamuntu yabakiriye mugabo turakeneye indoto zanje yuko abantu bose bumva ko Dufacom company irengeye ko boyitura ibabe mu mutima bumva ari yabo nkunda kubwira abarundi n'abandi bantu dufise mu banywanyi bari mu magroupe igikuru suko ukwitura Dufacom biri guhakaza igikuru nuko wewe wo kumva ko Dufacom ari yawe akazi kagakurikira kandi ndangize ndanababwira ko burya nta numwe atari n'umukozi wa Dufacom ko Dufacom irafise abakozi bari permanent mugira afise n'abakozi hibiraga kuko dushobora kuba twebwe dufise amapareye turiko turakora ama event matandukanye bigahurirana turondera abandi duha akazi uwo munsi mugabo bakabikora neza tuba dukeneye kandi ikindi naco Dufacom company niyaza ko naco nyine wari kukimbaza mugabo kandi akigire ko kugira ngo kiganiro umwanya cyategure ngira ngo sinda urambishe tugira gutya tukavuga ati Dufacom bose yo bakoresha wowe uzanye umukiriya wawe turaguha 3% zayo wa mukiriya azanye bisigura ngo wituye Dufacom uzanye umukiriya ugenda uhembwe izo ni 3% ni nkuko tuzogera igihe tunaziduze bibaye nuko Dufacom izo bikagira ubushobozi tugire no kuri 5% kandi n'ubu twavuganye n'uwo mukiriya bibaye n'icyazanye na 5% twozimuha ibyo ni motivation kugira ngo abantu bamenye ngo kubera iki wirirwa wicaye worondera abakiriya ukabaza muri Dufacom woronka amafaranga abanyarukane kuko twebwe muri Dufacom umva turakoresha mugabo kandi turakeneye nuko umuntu wundi wese ashobora kuzana umukiriya nawe ukabona icyagara arari uwo ni umugambi mwiza wa Dufacom kandi amafaranga ntabwo ari deni ugenda uyatahanye muri hariya babijeje mu by'amafaranga barabizi ibyo ni itegeko rihari ko Dufacom utahana ayo mafaranga yego ndo tuzacu rero nizo kurengaho tukarenga n'imbibe Dufacom ikandika amateka kuri website bakabona Dufacom hano hose ku marezo sosio bakabona Dufacom na cyane cyane kuri televiziyo yacu baze muyikurikirane mugira amasabone amarayi kuko ntituzoba dufise ibiganiro dufise ibitandukanye byose muzogenda mubibona yego nizere ko bazokwitaba ari benshi yego nagenda ndabasaba ko mubasigurira ahantu Dufacom company ituye okay Dufacom company rero ikorera muri centre ville yego nakunda kutubwira ngo Yesu yavuze mu mazo murindire mu gisagara natwe kabisa muje kudutora mudutorera mu gisagara cya Bujumbura muri centre ville muri Rohero niho turi Rohero ya kabiri ni muri commune Mukaza Bujumbura mairie quartier Rohero hanyuma muri quartier bayita ni nka INSS ko byara imbere quartier INSS niko bayita mu bisanzwe mugabo ni avenue de la Grèce inomero 9 ni kwiri pave mubona ya OTB nta muntu wibana kandi dufatanye neza na Bicol Siege ngo njubona inzu en etage ya rouge biri kumwe na Bicol Siege neza dutangana na portail turafatanya cyangwa bazi rero ukabare kwa niba urabishye amaso kumucya ucubona Dufacom company hii uharanirwa na banderole iri hari nini vuga bya Dufacom hari n'amaparking reza bya Dufacom nta muntu we wazimira ni karibu cyane yego nakahe kajambo kanyuma wotekerera abakunzi ba Dufacom TV abakunzi ba Dufacom TV rero akajambo no batekerera mfatiye no kuri kiganiro mwadutumiyemo cyagira icyo ukora ubawe nagomba ndabasabe ndabibutse imyibutsa ivuga ngo udakora ntakarye kandi na Bibiliya irabivuga neza yuko udashatse gukora atacyo uronka uza gufungura rero ntibiborne hafi ntibabone ibintu biboneka hafi umuhinga mwiza azogera kure arabiri kure kandi ntatinya risk leta iraduhemba sindabugiye gukoreshwa na leta n'ubundi muntu ari wese ariko gukorera no kuba wogera ahantu ugera ugakoresha ni icyifuzo cyiza nibatugire icyizere rero muri Dufacom company mutugire icyizere mudukunde natwe tuzobakunda kuri channel yacu turabasabye mugire subscribe mugira mubone ibiganiro byacu ndabisubiyemo mugire like mugire amakomantere mudushigikire natwe tuzobatetereza kama kandi ikindi byandenze ko nuko bashobora kugira inomero bakatubwira ati none twabatora gute bashobora kuduhamagara kuri +257 60 693 771 ngaronka ibyifuzo byanyu n'ibyo mushoboye na WhatsApp zo nimero zibazikora mwarahenzagiwe yego
murakoze cyane kutwitaba Yego, nizere ko murakoze n'ikindi namwe. gihe nitwabatera akamu muzotwitaba ego murakoze tuzobitaba mwadutera akamo kandi murakoze n'abandi muzobahamagare gutyo byofasha abandi bakamenya ati kumbe banaka byarashobotse nawe nyine akumva ko bishoboka. yego murakoze cyane kudukurikirana kuri mikoro ya Shanisa Kimana wo Midufacom TV naho ubutaha nko ku munsi wa mbere nk'uyu nyene nase gutuma ndi mutumire murakoze.